Amen. Haleluya. Mwaramutse amahoro. Reka dusome muri Yohana igice cya 6. Yohana igice cya 6. Turasoma umurongo wa 14 n'uwa 15, dusimbe dusome umurongo wa 25 tugeze kuri 30. Cyo dusubira dusimbe dusome ku murongo wa 66 tugeze ku murongo wa 68. Yohana igice cya 6 umurongo wa 15 wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo bano bantu babonye ikimenyetso akoze. Bano bantu babonye ikimenyetso akoze baravuga bati nukuri uyu ni wa muntu avugishwa n'Imana yarakwiye kuza mw'isi. Wa wundi bari basanzwe bazi yuko akwiye kuza bati n'uyu nyene kuko babonye ikimenyetso yakoze. 15 Yesu amenye ko bagira baze kumufata ngo bamwimike, asubira ku musozi ari wenyene gusa. Muri Bibiliya y'Icyongereza bakoresha ijambo ngo Yesu amenye ko bagira baze kumufata ku nguvu, cyangwa bagira baze bamufate bamwimike ku nguvu. Okay? Bamwimike ku nguvu. Acha yisubira ku musozi ari wenyene agiye gusenga. Umurongo wa 25 kugeza kuri 30. Bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati mwigisha waje ino ryari? Yesu arabishura ati nukuri ndababwire ntimundondera kuko mwabonye ikimenyetso. Bari babonye ikimenyetso baravuga, ariko bari baravuga ati siko mwabonye ikimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Ntimukorere ivyo kurya biyoka, ariko mukorere ivyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashize ku ikimenyetso. Barabaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa vy'Imana? Yesu nawe arabishura ati igikorwa c'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye. Nuko baramubaza bati none ukora ikimenyetso ki? Bari babonye ikimenyetso, barasubiye kubaza ati ukora ikimenyetso ki? Ngo tukirabe tukwizere. Ukora ikimeze gute? Ikimeze gite? 66 68. Kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati tuje kwande ga mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Amen. Haleluya. Ijambo nshaka yuko dusangira muri kino gitondo ni ijambo rifatanye n'ibihe turimo, ariko rivuga yuko icyo ukunda kirakontrola ubuzima bwawe. Nanabajije Deni ngira kwanza kontrole mu Kirundi bisobanura iki? Deni acambwiye ati kontrole mu Kirundi bisobanura gukontrola. Niyo mpamvu muca mumva yuko urifise hafi araridufasha, ariko muca mumva icyo ukunda cyane
kirakontrola ubuzima bwawe. Icyo ukunda cyane kirakoresha ubuzima bwawe. Ibyo ukora byose kenshi bihagaze ku cyo ukunda cyane. Usanga umuntu ku bw'ikintu runaka akunda cyane ashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo akunda cyane agishikeko. Kandi ko ndiyumvira mbere yuko twinjira muri ibi twasomye, ko ndiyumvira ibintu biri mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cy'umunani. Abisirayeli, abakuru b'Abisirayeli cyangwa abarepresenta b'Abisirayeli baje kuri Samuel ashaje, baramubwira ngo turakeneye yuko uturonderera umwami azotuganza, uturonderera umwami azoturongora, azotujyana aho ashaka, umwami azodesida ibyo twebwe dukora, umwami ariwe azotubera protection. Igihe habaye ikiturwanya azohaguruka atujya imbere kugira ngo arwanye ibizoturwanya. Turakeneye umwami. Baca basulinya kandi kantu ngo turakeneye uwo mwami kugira ngo tumere nk'ayandi mahanga. Mu yindi vugo bari bitegereje ayandi mahanga, babona ukunge n'ayandi mahanga abayeho, babona ivyo ayandi mahanga ashitseko, babona ibikomeye kumbura ayo mahanga amaze gushikako, ivyo ayo mahanga afise. Baca bakonkluwa yuko bivanye n'ishaka n'ubuhizi bw'umwami w'iryo hanga, rero barakeneye nabo nyene umwami azobaha kubaho nk'uko ayo mahanga ameze kugira ngo bashike ku vyo bashaka gushikako. Hanyuma Imana igiye gusamarizinga ivyo bavuze vyose, ibwira Samueli ngo aba bantu banse jewe ngo simbe nkibabera umwami, banse jewe kugira ngo simbe ari jewe nkiganza ubuzima bwabo, banse jewe kugira ngo simbe ari jewe nkitegeka ngo bakore, banse jewe kugira ngo simba ari jewe ngisubira kubaja imbere igihe cyose hariho ikibarwanya. Ni jewe banse. Ariko impamvu banse jewe nuko kumbure ivyo jewe ndababwira gukora binyuranye kenshi n'ivyo bo bashaka. Niyo mpamvu bumva yuko batakinkeneye kugira ngo ivyo bo bashaka babikore bivanye n'uwo mwami azoba baganza, barabe yuko boshika ku vyo babonye abandi bashikako. Ikintu kimwe niki ugiye kuraba mu vyakurikiye inyuma, aba bantu bakoze ivyo yandi mahanga akora kuko bashakaga resultat iva mu yandi mahanga. Banse yuko Imana ibabera umwami, banse yuko Imana ibabera umwami, bashatse uwundi mwami nk'uko bimeze ku yandi mahanga. Igikurikiyeko nuko bakora ivyo ayandi mahanga akora vyose kuko bakeneye resultat iri mu yandi mahanga. Mu yindi mvugo, na konsekanse zishikira ayandi mahanga nabo nyene zizobashikira kwa kundi nyene kuko nico bagize gute, nico bahisemo. Bon, nimutangazwe no kumva ntambwe kubaha uturororo twa basketball, siko? Hariho ka video nabonye ka equipe nationale ya basketball mu Rwanda. Hanyuma perezida w'u Rwanda ariko arankuraje, ariko aratera intege abakinyi ba basketball mu Rwanda. Mu vyo yababwiye arababwiye ati mukore cyane kugira ngo mube the giants, mube abahizi, mube bigatanya.
ivyo vyaciye binyibutsa filme imwe yitwa Facing the Giants. Okay? Muri iyo filme Facing the Giants hariho ekipe yitwaga The Giants. Yari ekipe igizwe, ntabwo ari ekipe ya basket iyo ngiyo. Yari ni ekipe ya football americain. Muri iyo ekipe bari bafise abakinyi bashika 83 umengo. Umva bara ba champion imyaka 4 yikurikiranya. Bara abantu bakomeye batravaya cyane kandi success yabo yari ivuye mu kungene bara abantu bakora cyane. Hanyuma muri iyo filme finale ni ekipe ifise abakinyi 32 igiye gukina na ekipe ifise abakinyi 83. Ikintu kimwe nshaka yuko mubona niki, iyi ekipe y'aba bantu 32 yari ekipe y'abantu bizigiye Imana, iri ekipe y'abantu 83 yari ekipe yizigiye inkomezi zabo. Icyo ntashaka yuko mutahura nabi nuko mokwibaza yuko twoca tureka gutravaya cyane ngo kuko twizigiye Imana. Sivyo nshaka kuvuga. Kuko muri iyo filme iyo ekipe y'abantu bakeya yari yizigiye Imana mu ntsinzi zabo zose, ariko kandi barakoze cyane. Okay? Shaka yuko mubona iki kintu. Aba Bisirayeli bifuzaga ivyo babonye ku bandi bantu, bidasobanura yuko tudakwiye kwigira ku bandi bantu. Turashobora kwigira ku bandi bantu. Turashobora kugira effort tubona ku bandi bantu kugira ngo tugire resultat runaka mu buzima bwacu. Ariko icyo nshaka kuvuga niki, nuko iyo twibajije yuko ivyizigiro vyacu dukwiye kubishira mu ma effort yacu, tukinyora Imana mu buzima bwacu, reka ndakubwire turashobora gushika ku ma resultat runaka mu buzima bwacu, ariko hirya hazokwama hari ikintu runaka kihaze mu buzima bwacu, kubera yuko ivyo tuzoshikako tuzosanga bidashobora guhaza ubuzima bwacu. Ikindi nuko mu ma effort yose tugira kugira ngo dushike kuri ayo ma resultat dushaka gushikako, twamaze gushira Imana ku ruhande, uzosanga dukora n'ibidakogwa kugira ngo dushike kuri resultat dushaka. Imana dufashe cyane. Amen. Okay, muri iyo filme mu ncamake batarayibona nuko l'équipe ya 32 yatsinze ekipe ya 83. Niyo mpamvu yitwa Facing the Giants. Okay? Rero ntibagiye bizeye Imana gusa, ils ont aussi travaillé. Sivyo rero nashaka kuvuga. Nashaka kuvuga ukungene hari igihe mu buzima abantu bahitamo gushira Imana ku ruhande, bakizigira inkomezi zabo, bakizigira ubundi buhinga kugira ngo bashike ku ma resultat bashaka gushikako. Ariko nshaka yuko turaba mu byo twasomye muri iki gisomwa ibintu bisa naho bitandukanye cyane n'ivyo maze kuvuga ngaha. Kubera iki bisa n'ibitandukanye? Kuko ngaha tubona abantu baje kuri Yesu bobo bashaka kumugira umwami. Abambere bavuze ngo ntidushaka kandi Imana nk'umwami wacu, ntidushaka yuko Imana iganza ubuzima bwacu. Ariko cette fois-ci turabona abantu bobo baje barondera yuko Imana ariyo iganza ubuzima bwabo. Ariko naho rero hari ikibazo nyamukuru nifuza yuko turabira hamwe. Aba bantu bari bamaze iminsi 3 bari kumwe na Yesu. Yesu ariko arigisha, bariko baramukurikira. Hama nyuma y'iminsi 3 ntabwo aribo babwiye Yesu yuko bashonje. Ntabwo aribo babwiye Yesu bezwe bafise. Ni Yesu ubwiwe yidentifie bezwe muri bo. Amaze kubona bezwe bafise, Yesu ayitorera inyishu. Agwiza imitsima 5 n'udufi 2, abikuramwo ibintu bishobora guhaza baharuye abagabo uhere ku myaka 20 uduga
bari 5,000, uca wumva yuko abandi bose b'abahungu 19 kumanuka n'abagore n'abakobwa bari ngaho batashizwe muri ico gitigiri, bashizwemo muca mwumva yuko baja hirya cyane y'10,000. Siko aba bantu babona ikintu Yesu akoze, bavuga ati iki ni ikimenyetso, ni ikimenyetso kitweretse icyo uyu muntu ari we. Iki ni ikimenyetso kera cyane biciye muri Mose, Imana yari yaravuze yuko hari ubundi muvugishwa azoza, hari ubundi azoza. Baravuga ati ngiki ikimenyetso kitweretse yuko ari uyu. Hama bamaze kubona ikimenyetso, directement baravugana hagati yabo ati ubu abatuganza n'abaroma bakoresheje Herode, ubu rero tugiye kwirevolta, tugiye kurwana intambara dupfume duhera twese, ariko uyu aba umwami wacu. Mbega ikintu cyiza, abantu bifuza yuko Yesu ababera umwami. Ariko rero igitangaje nuko igihe bo bibwiraga kumufata Yesu bagende bamushire ku ntebe y'inganji ku nguvu, naho hariho ibigwanya ico cyumviro cyabo, naho hari ingabo z'abaroma zikomeye, naho hariho Herode n'abandi bantu baganje hariya hantu, bakumva yuko ewana dupfume duhera, ariko abe uyu kuko ni wa wundi yavugwa. Yesu acaracomoka arabavamo, acaja ahantu ha wenyene. Mu gitabo cy'abacamanza hariho inkuru yari umwana w'umugabo yitwa Abimeleki, umwuzukuru wa Gideyoni umengo. Uyu mwami Abimeleki yari yishe bene wabo bose, hasigara akana k'agahererezi. Aka kana k'agahererezi, igihe Abimeleki yaragiye kwimikwa nk'umwami, gaca kagenda gahagarara hejuru ku musozi, gacira umugani Abimeleki kuko yari yamaze kwica bene wabo, yari yamaze kwica abana 70 bose. Ako kana niko kahavuyemo agahererezi, gaca kavuga uyu mugani kavati ngo rimwe ibiti vyagiye hamwe biravuga ngo tugende ku musukoni tubwire ngo ngwino tubere umwami. Ikindi gihe bija umusukoni uranga avati no sinoheba insukoni zanje, vyamwa vyanje vy'insukoni. Bica biva ku nsukoni bija ku muzabibu, umuzabibu nawo uranga avati no sinoheba vino yanje. Siko iryohera abantu ikaryohera n'abandi. Ziva aho ngaho zija kuri Elayo. Elayo nayo iranga bati sinshobora kureka amavuta yanje ngo nze kuganza mwebwe, kuko amavuta yanje afite agaciro imbere y'abantu n'imbere y'abami n'imbere y'Imana. Zica zigenda, ivyo biti bica bigenda kurondera ikintu donc igisaka c'amahwa. Suite yayo nuko ico gisaka c'amahwa n'ivyo vyose vyaraherengeteye. Okay? Sasa Yesu baje kumurondera ngo bamugire umwami, mbona Yesu yifashe nka ya nsukoni wa muzabibu na ya Elayo, avati no, sishaka kuba umwami wanyu kubw'impamvu. Et pourtant yaje ari umwami, aje kugira ngo asubiriza Abisirayeli ubwami bwabo, ariko bashatse kumugira umwami aravyanze kubw'impamvu. Imana dufashe cyane. Amen. Ni impamvu rero nshaka yuko tubona ari cyo kibazo cy'abantu kenshi turondera Imana. Nimba hari ikintu cyiza cya mbere gihari nuko turondera Imana,
kandi nimba hari ikintu cyiza kindi kiyongera mu kurondera imana ni uko turondera imana kugira ngo imana abe ariyo iganze ubuzima bwacu. Kubera iki? Kuko umwami wese ahaganje uko hasa niko hagaragaza uwo ari we, siko? Alors nimba ari imana yacu iganje, mu yindi mvugo ivyo imana ishaka kandi ikabivuga yuko yifuriza ibyiza abo yaremye bose, izokora ibishoboka byose kugira ngo abayo baronke ibyiza yababikiye, yabateguriye. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu atakibazo na kimwe gihari kuba Yesu yarazi le besoin y'abantu agapurvoya kuri iyo besoin mu kubaha icyo bafungura igihe bari bashonje, kuko nicyo kiri muri we, nicyo ari cyo. Ni imana igira neza. Rero iyo agizwe umwami, mu yindi mvugo abasuje biwe bazobenefisia ku byiza byose uwo mwami afise. Mbega ikintu cyiza kumugira we, kumurondera we, ariko kandi tumurondera kugira ngo atubere imana, atubere umwami. Imana idufashe cyane. Aho kandi nababwiye ni icyo nshaka yuko tubona ni uko icyo ukunda cyane kizokuganza, kizogukontrola, kandi icyo ukunda cyane kizokwinfluensa n'imigenderanire hagati yawe n'Imana. Imana dufashe cyane. Amen. Rero nshaka yuko mubona kuri iki kintu. Aba batipe baramubuze, baramurondeye bagiye kumubona aho yarari, bamukubisa amaso aho gati, mwigisha waruri hehe ko twakurondeye tukakubura. Mu yindi vugo kumbure bari bamaze kugira imigambi y'uko ngene baza kuataka, sinzi niba ari pale kugira ngo bamuintroduise indani. Waruri hehe ko kumbure twashakaga yuko tuguha imitwe y'ivyo turiko turategura. Waruri hehe? Mbega bariko bararondera Yesu? Yes, bariko baramurondera. Mbega bashakaga kumugira umwami? Yes, bashakaga kumugira umwami, kuko sibo babimubwiye, ni Yesu yabimenye. Ni Yesu yamenye yuko bashaka kumugira umwami ku nguvu, yarabimenye. Donc yaramenye ibiri mu mitima yabo. Ariko ikibazo suko bashaka kumugira umwami, ikibazo suko bariko baramurondera, ikibazo ni impamvu bariko baramurondera. Icyo ukunda kiragukontrola. Aba batipe bahuye na Yesu bakamubwira ati twakurondera, bati reka sha ndabazi neza impamvu mwatonze imbere yanje, mumbabarire, ndazi yuko turiko turankoraje abantu kuza gusenga muri 40 jours, ariko mumbabarire ndanabaca intege. Impamvu mutonda ngaha muri zi 40 jours muri Life Center nuko mwariye imitsima mugahaga. Ni gike ariko arababwira avuga ati impamvu yanyu yo kundondera cyane, impamvu yanyu yo kwiruka hirya no hino munshaka, impamvu yanyu yo gupeya le prix kugira ngo mumbone, impamvu yanyu yo kumva yuko mushaka yuko mba umwami, en réalité suko mushaka yuko ndabaganza. Nuko muzi yuko nzocika boulangerie, nuko muzi yuko nzocika poissonnerie, nuko muzi yuko nzopouvoya ku mabezo yanyu yose. Impamvu muriko murandondera. Ikibazo kiraha niki? Mbega hari ikibazo kurondera Yesu kugira ngo agukize ingorane ufise? Ikindi kibazo, mbega ni kibazo kurondera Yesu kugira ngo agutabare mu ngorane urimo? Nta kibazo na kimwe gihari, kuko ico ni kimwe mu vyamuzanye, kugirira neza abantu bari mu ngorane, gutabara abantu bari mu bibazo, kugira ngo ashobore kwintervenir mu ma situation y'abantu bose.
bose bisobanura bose. Bose ntibisobanura abasenga gusa, bose bisobanura n'abadasenga arintervena mu buzima bwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nicyo cyamuzanye. Ariko ikibazo nuko nimba ukumurondera kwacu guhagaze kugira ngo turonke ivyo, ariko tudakeneye yuko tuganza, arazi imitima yacu, arazi impamvu tumurondera, arazi impamvu twisonzesha, arazi impamvu dukesha, arazi, arabizi. Nta kintu na kimwe ayobewe. Iki rero ni ikibazo gikomeye, kubera yuko surtout natwege babavuga butumwa abantu bahagarara imbere y'abantu bababwira ijambo ry'Imana, kenshi duhamagarira abantu tubereka ivyo Yesu ashoboye, ivyo akora kandi n'ivyo ashaka kubakorera. Mbega hari kibazo muri ivyo? No, nta kibazo na kimwe kiri muri ivyo. Nta kibazo na kimwe, ahubwo ni responsabilité yacu kubwira abantu ukungene Yesu ari mwiza, ukungene Yesu abitwararitse, ukungene Yesu abafise kwintumbero n'umugambi mwiza ku buzima bwabo. Ariko nimba tuzana abantu kugira ngo baze kuronka ivyo bashaka vyose kuri Yesu, tutabazanye kuri Yesu mu ukwiye kuganza ubuzima bwabo, aho turiko turatapa kote. Ikibazo rero kigaca kiba gute? Muri ibi bihe abantu benshi bagaca baza imbere ya Yesu, bagaca barondera Yesu, bakamurondera n'ishaka, bakamurondera ku murango no mwijoro, bakamurondera muri vyose bashoboye, kuko bashaka yuko abaha ico bashaka. Ariko reka ndakubwiye, barashaka kuvuga ati turakeneye yuko tubera umwami, ariko apana umwami atuganza, ariko umwami aza gupurvoya ku mabezo yacu. Okay. Yesu arababwiye ati, voilà, ndazi yuko muriko murandondera, ariko ikibazo nuko atari kubera yuko mwabonye ikimenyetso. Qu'est-ce que ça veut dire? Yesu yadwa babonye ikimenyetso, barakonclure. Yesu nawe ati ntabwo ari ikimenyetso mwabonye. Reka ndakubwire, ikintu cyose Yesu akora, agikora kugira ngo amenyekane uwo ari we. Agikora kugira ngo amenyekane uwo ari we. Ntagikora kugira ngo twebwe tumubone nk'ibomba nza kugurura, nkakuramwo amata, nkakuramwo jus, nkakuramwo amafaranga, nkakuramwo ikintu cyose jewe nshaka. Oya, abashaka yuko menya uwo ari we. Apana ndamubone mwo ico jewe nshaka. Niyo mpamvu yababwiye ati, ntabwo ari ikimenyetso gitumye mundondera. No, ntabwo yuko icyo kimenyetso cyabahishuriye uwo ndiwe. Impamvu muriko murandondera nuko jewe mwambonyemwo ikivunja ibibazo byanyu, igikuraho ibibazo byanyu byose. Kandi nta kibazo gihari, kuko igihe cyose yahura n'umurwayi, umurwayi yarakira. Igihe cyose yahura n'umuntu ari mu bibazo, yarahobona inyishu y'ikibazo ciwe. Ico ntabwo ari kibazo kuba abantu bamurondera kugira ngo bamukuremo inyishu, ariko ikibazo nuko nimba ari inyishu bazanye kuri we atari we baje barondera. Reka ndababwira ikindi kintu nemera, ariko kandi ndagiponde. Siko ndemera yuko nk'umubiri wa Kristo dukwiye guhaguruka tugakorera Imana. Umwe wese mu ngabire yiwe, umwe wese mu matala yiwe, umwe wese mu buhinga afise no mu buryo afise, akitanga agakorera Imana. Ndavyemera cyane. Ariko ikibazo mbona ngaha nuko aba batipe babajije Yesu ngo tubwire icyo dukwiye gukora kugira ngo dukore ibikorwa vy'Imana. Bigaragara yuko aba batipe bariko bararondera kubwira Yesu ngo duha ivyo dukora vyinshi, duha ivyo dukora vyinshi kugira ngo wemere tukuronke, ko nitwakuronka tuzoba twaronse inyishu ibibazo vyacu. Iki rero nicyo kibazo kindi gikomeye ku bantu batarondera Yesu,
barashobora no kuba mu bikorwa by'Imana, barashobora no gusenga cyane, barashobora no kuririmba cyane, barashobora no kuvuga ubutumwa cyane, barashobora no gutanga igiceri cyabo cyane, barashobora gukora biriya bikorwa by'Imana byose duharura cyane, ariko impamvu atari kubera yuko bariko barakorera Imana, bariko bararondera inyungu zabo muri ivyo bikorwa bariko barakorera Imana. Rero niyo mpamvu uza bati ngo Mana niwibuke ivyo nakoze, tenda nawe sasa. Niyo mpamvu uzosanga abavuga butumwa bamwe bigisha ibintu andeho ya context yavyo, aho uzosanga bariko baravuga ngo ibuka Ezekiya yabwiye gute Imana ngo Mana ibuka ivyo nakoze, Mana ibuka amashikanwa yanje, ibuka ngo raba Tabita, ngo bari abapfakazi baje kuri Petero bati raba ivyo Tabita yakoze, ngo nawe rero korera Imana, tanga gira ibi na biriya, kuko nivyo bintu uzokwibutsa Imana. Bongo yako toka kuri, uriko urakorera inyungu zawe, nturiko urakorera Imana. Rero umuntu akubwira ati mbwira icyo nkwiye gukora muri eglise, mbwira mubona yuko ariyo yihe bezwe ngaha nyene ndayitorera inyishu, kumbe le type yikenereye nawe nyene kubona Imana igira icikoze mu vyari mu vyiwe, agaca shaka amaaktivite menshi akora kugira ngo bikunde Imana nayo ciresolva ivyiwe. Ndakubwiye twege tubajije gutyo tuguharurira liste, icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, kandi ikintu cyo kizimbere gira vuba. Ariko Yesu amubwira tumviriza, nta na kimwe ndabasavye gukora, mwizere gusa uwo Imana yashize ku ikimenyetso. That's all. Mu yindi mvugo, shira imitima yanyu kurondera jewe, ntimuhagarare ku ma performance yanyu, ntimuhagarare kuvyo mukora mwibaza yuko ariho nza kwintervena ku buzima bwanyu, ntimunahagarare ku majambo ya seduction muriko murambwira munyereka yuko nzoba umwami akomeye, ngo oya, munyizere gusa, munyemerere ngira ikibanza mu buzima bwanyu, munyemerere nganze ubuzima bwanyu, murabukungene ibindi vyose nk'umwami nzotegeka bikaba. Simba umwami kuko mwangiza umwami, ndi umwami, mwangiza umwami mutangiza umwami, ariko icyo nshaka munyemerere nganze ubuzima bwanyu. Ariko ikibazo nuko ivyo dukunda cyane biradukontrola. No, dushaka yuko umwami wacu kugira ngo turonke ivyo dushaka, turonke ivyo dushaka. Niyo mpamvu dusenga, niyo mpamvu dutanga amashikanwa, niyo mpamvu twisonzesha, niyo mpamvu dukora ibi na biriya, kuko icyo dushaka nuko wowe uba umwami kugira ngo bituronse biriya bindi. Urabizi bya bindi nyene nabivuze, nta kibazo gihari muri ivyo byose. Tukom hariho abadasenga bagakora cyane bakabishikako, murabizi, kandi batigeze basenga bagakora cyane. Rero kwizera ntibikuraho gukora, siko? Kwizera ntibikuraho gukora, ahubwo uko kumwizera bisobanura mu vyo ndiko ndakora byose ni wowe ufise ijambo rya nyuma mu buzima bwanje. Icyo utegetse nico nzokora, kandi ndazi yuko icyo utegetse gikwiye gushika. Iyo ariwe turondera, automatiquement atubera umwami. Ntiturinda kumugira umwami, atubera umwami, kuko icyo dukunda cyane kiradukontrola, kiratuganza. Nubu ntiyaraboneka umuntu ambwira rya jambo contrôle mu kirundo ko rimeze. Okay. Bandugu, reka ndababwira ikintu kimwe, reka dufate gukontrola yuko ari gukontrola nyene, siko? Turakeneye gusubira mu ishuri ry'ikirundi. Raba rero, nyuma y'abantu gusenga cyane, nyuma y'abantu kurondera cyane Imana, nyuma y'abantu kwisonzesha cyane, nyuma y'abantu gukora ibikorwa byinshi bigaragara yuko ari ibikorwa by'Imana bariko barakora,
nyuma y'uko abantu batanze amafaranga yabo menshi, nyuma y'ibintu byinshi abantu bakoze, bageza ahantu baramubwira ati siye na wewe tuachane hapa hapa. Bwana fati yawe nzira, nanje ndafati yanje nzira. Urabona ikibazo gihari. Iyo turondera Yesu turi influence n'ivyo dukunda, iyo turondera Imana bihagaze kuri vya bindi dushaka twebwe dukunda, atari Yesu turondera, atari Yesu dukunda, ivyo bindi igihe twabishitseko tuzomuha umugongo, n'igihe umengo vyatevye kuza tuzomuha umugongo. Kubera iki? Kuko nimba Yesu atariwe ntumbero y'ubuzima bwacu, nimba Yesu atariwe aduhagaritse imitima, ariwe atuvyura mu gitondo ngo tuze, atuzana ngaha iyo migoroba yose, nimba atari Yesu yadukoranije ngaha kuri wa Mungu, reka ndakubwira yuko hazogera igihe tuzomubwira ati shishikara n'ivyawe, nanje ndagiye n'ivyanje. Abo twari kumwe muri izi ndwi zibiri ziheze, pasiteri yarinjiye cyane muri ayo majambo yuko hageze aho abantu batukwizera, ntibata ukwizera gusa, ahubwo banashikaho barwanya ubutumwa bwiza. Kubera iki? Abantu bari basanzwe bazwi yuko basenga, bazwi yuko hari ibikorwa byinshi bakora mu nzu y'Imana, nibo bageze ahantu hirya yo kuba barahevye ukwizera batangiye kurwanya ubutumwa bwiza. Nuko icyo baronderaga nicari Imana yo muri ubwo butumwa bwiza. Iki rero nicyo kibabaje shengero ry'Imana, igihe abantu muri iki gihe cyacu ni navyo bihe tugezemo, aho abantu benshi bakoranira amashengero akuzura, ariko abo bantu batariko bararondera Imana y'ubutumwa bwiza, bariko bararondera inyungu zabo mu butumwa bwiza, bagashaka kumanipula Imana ngo Mana ni wowe mwami wacu, kugira ngo ibahe ivyo bashaka, ariko badashaka yuko Imana iganza ubuzima bwabo. Kuko niyaganza ubuzima bwacu, reka ndakubwire, ukwiganza biravako, ukwijana aho ushaka biravako, ukwikoresha ivyo ugomba biravako. Reka ndakubwire, na vya bindi bikuryohera urabireka kubw'umwami wawe. Ariko ikintu kiryoshe nuko umwami wawe araryoshe kurusha ibindi byose. Icyo nicyo kiryoshe. Ikibazo nuko tutabibona, ikibazo nuko hari ibintu dukunda cyane bikaca bidukoresha ivyo dukora. Bamwe byarabakoresheje mu buryo babwiye Imana ati ntushaka yuko uba umwami wacu, ariko abandi mu buryo bibakoresha bati ni wowe mwami wacu, ariko umwami wo kuduha ivyo dushaka, apana wo kutuganza. Niyo mpamvu na bamwe nk'umwami wabo abaha ivyo bashaka, batamushaka nk'ubaganza, bagera ahantu bakamuheba, bagera ahantu bakamutera akagere, bagera ahantu bakaja mu vyisi, kuko nivyo n'ubundi bari bashaka, ariko babishakiraga muri we. Wrong address. Iyo rero nicyo kibazo dufise, ariko rero reka ndangize mvuga nti inyishu ni imwe. Yesu araba abo muri Life Center muri ngaha, mwege ko mutagiye, mwege ko mukiza, mwege ko mukinyomye inyuma, mwege ko mukiri ko murankurikirana, mwebwe muri ko murarondira iki? Sinzi wahagurutse muri Life Center, ariko wahagurutse avuga ngo tukuve ko wewe tuje hehe, tukuve ko wewe tuje hehe. Urukundo rwacu rwahereye kuri wewe, turagukunda mu buryo atakintu na kimwe cyo dukura kuri wewe, turagukunda mu buryo ivy'agaciro vyose vyatakaje agaciro mu maso yacu kubera wewe. Niyo mpamvu urukundo tugukunda nirwo rutuma tugukurikira. Kandi twagiye kuhishurirwa yuko
muri we niho hariho amajambo y'ubugingo budashira. Ikintu Petero atavuze neza nuko ari wewe jambo ry'ubugingo. Haleluya. Mwene data, niwe umuntu akeneye mu kubaho kwiwe. Ni Yesu jambo ry'ubugingo budashira. Niwe dukeneye nta kindi. Rero iyo tumukunze ubuzima bwacu buraba kontrole n'urwo rukundo tumukunda. Urwo rukundo tumukunda ruzotuma tuzinduka. Urwo rukundo tumukunda ruzotuma tuvuga tuti ego ibi bintu nari mbikeneye ariko ndabihevye kuko hari ubundi nkunda kurusha ibi. Urukundo tumukunda ruzotuma avuga nti ibi bintu naho umengo bitandyoheye jewe muri kameremere yanje ngira ndabikurikirane, ngira ndabikore, ngira ndabijemwo, ngira ndabibemwo kubw'uwo nkunda. Na handi noja nje hehe na handi simbikoreshwa no kugira ngo agire icampa oya, ariko icyo nzi nuko ivyo nkeneye arabizi naranabimubwira, kandi nta n'ikibazo iyo ndabimubwiye aravyumva, aratahura umutima wanje. Ariko urukundo ndamukunda sirwo rutuma nje imbere yiwe, sirwo rutuma murondera, sirwo rutuma na vya bindi vyananiye igisubira kumagurutsa kikanza niwe. N'urukundo ndamukunda. Reka ndakubwira n'igihe nacumuye nzi imbere yiwe ndamubwira nti nacumuye kandi ntari nkwiye gucumura kuri wewe. Urwo rukundo nirwo rubinkoresha. Reka ndakubwire ntabwo ntinya igihano, ahubwo urukundo nirwo rubinkoresha. Urukundo. Turashobora guhaguruka dusenge. Ndakwinginze haguruka dusenge. Ariko ndashaka yuko isengesho dusenga uno munsi, sujet de prière yacu uno munsi, ibe kuvuga ngo nta kugukunda kurusha icyo umuntu yokunda cyose hano mu isi. Icyo ukunda cyane kiragukontrola. Abubakanye icyo kintu baragitahura neza iyo mukundana. Rero iyo ukunze Imana, ndakubwiye nti urwo rukundo ruzokontrola ubuzima bwawe bwose, ruzoguhebesha ibintu wibazaga yuko utoheba, ruzogukundisha ibintu wibazaga yuko utakundaga, ruzogushikana ahantu wibazaga yuko utoshitse. Urukundo. Niyo mpamvu ushaka yuko murashaka kunyemerera muhaguruke. Shaka yuko duhaguruka dusengere hamwe iri sengesho. Ntabwo tunafata umwanya muremure, ariko ndakeneye yuko umutima wawe usaba Imana icyo kintu. Uvuga ati Imana mpa kugukunda kurusha icyo umuntu yokunze cyose muri iyi si. Urashobora kunyemerera utangure kumubwira. Tangura kumubwira, tangura kumwinginga. Kuko nimba atari urukundo rwiwe rugukoresha ivyo ukora, rimwe uzobivamo, rimwe uzomuheba. Tuzotangazwa n'ivyo urimo, twibaza ku muntu runaka twari tusanzwe tumenyereye, ahageze kumbi nuko icamukoreshaga ivyo yakoraga vyose yabikoreshwaga n'iyindi mpamvu. Hari ibindi bintu yari yashize ku mutima wiwe atari yo Mana. Ariko ni wakunda Yesu muri kino gitondo, ni wakunda Yesu muri kino gitondo, mwene data, ntabwo ubwirizwa ivyo ukwiye gukora. Usanga urukundo rugusunika kubikora. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami, urwo rukundo
Mwami, ijambo ryawe ritubwira yuko urukundo wadukunze rwatumye wiyambura ubwiza n'icubahiro. Urukundo wadukunze rwaragukoresheje ivyo wakoze Mwana. Ni igiki twebwe twokora kikagira agaciro, kikagira ubushobozi, kikagira persistance mu bihe bitandukanye umuntu acamo, nimba kitavuye mu rukundo rwawe? Mbega i Getsemani ntiwari kubivamo kuko wari ubifitiye uburenganzira, wari kubivamo ubishatse umaze kubona igikombe kikuri imbere, ariko impamvu utabivuyemo n'urukundo. Ese icyo duha tukagukunda Mwana? Nicyo nsaba, nicyo nsenga. Mpwemu Yera, ijambo ryawe riratubwira yuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu na wowe Mpwemu Yera. Nirwo rukundo nifuza yuko rwuzura mu mitima yacu. Ndasenze Mpwemu Yera, ushishikare gusuka, ushishikare gutembesha urwo rukundo muri twebwe. Urwo rukundo rwuzure, urwo rukundo rutuganze, urwo rukundo rudukontrole, urwo rukundo rudukoreshe, urwo rukundo. Mwami, nimba atari urukundo rwawe ni igiki kindi twokora? Ni igiki kindi twokora? Ko n'igihe vyapfuye, n'igihe bitagenze nk'uko twavyifuzaga, urukundo rwawe ruduha gushishikara, ruduha kwihangana, ruduha kumenya yuko uri mudahemuka, ruduha kumenya yuko utigera udutererana, yuko no muri vyo uri kumwe natwe. Ndasengeye ishengero ryawe Mwana, muri iyi minsi 40, muri uyu mwaka, muri iyi minsi 40, reka Mwami imitima yacu yuzire mu rukundo rwawe, uduhe kugukunda Mwana. Ndasengeye ishengero kumva rigukunze kuko ari wewe Mwana. Rikureke uganze ubuzima bwawe, ukontrole ubuzima bwawe, kuko urukundo rurabikora Mwana. Ndasengeye abana bawe, umwe wese mu buzima bwiwe, mu muryango wiwe, mu vyo akora, mu rukundo rwawe rumuganze, rumukontrole, rumukoreshe. Ashika aho avuga ati nta kintu na kimwe cyo ntandukanya na wewe, kuko uri ubugingo, uri ijambo ry'ubugingo budashira. Mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen.